Shalom shalom abakunzi mwese ba Impamba TV, nitwa Ndohezu Jean Marie, nijewe tugiye gufatanya muri kino kiganiro Impamba y'umunsi ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuvugana ko nifuza ko tuvugana ku ijambo rivuga ngo uyu munsi ubo wizera mu izina rya Yesu. Reka dusome Bibiliya imbere yuko tubandanya ibindi byose, hanyuma turaca tubandanya n'ibindi byose. Reka dusome igitabo c'Abaroma igice ca mbere umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Mugiriki ukageza ku Mugiriki. Yesu abahezagire cyane. Ijambo ry'Imana ngaha ririko riravuga ngo ubutumwa bwiza. Paulo ariko arabivuga avuga ngo ntibuntera isoni. Kubera iki butantera isoni? N'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Utanguriye haruguru ubona Paulo avuga ngo ni umukozi w'ubutumwa bwiza. Aca avuga ubutumwa bwiza ico buvuga. Avuga ngo buvuga Yesu Kristo umwana w'Imana. Rero ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo umwana w'Imana. Kumva ubwo butumwa bwiza ni ubushobozi bw'Imana bushobora kuzana agakiza aho umuntu wese agashaka. Rero agakiza umuntu aragakeneye mu mpande zose. Rero iyo umuntu akeneye agakiza, si kindi kintu akeneye kumva Yesu, akeneye kumva ubutumwa bwiza, akeneye kumva Yesu. Nico gituma agakiza dukeneye ku mpwemu zacu no ku mubiri wacu no ku mushaha wacu, dukeneye kumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nabwo ntibuvuga ikindi kintu, buvuga Kristo Yesu. Nico gituma Yesaya yabivugishijwe aravuga ngo ibirenge by'uwuzanye inkuru nziza ku misozi ni vyiza cyane. Ibirenge bizanye inkuru nziza yo kubohoka, inkuru nziza yo kugubwa neza ni vyiza cyane ku misozi. Rero ubwo butumwa bwiza iyo umuntu amaze kubwumva, Bibiliya ikivuga ngo n'ubushobozi bw'Imana bushobora kuzanira uwizera wese agakiza. Ubushobozi nico kintu abantu bakeneye kugira ngo bashobore gukira. Nico gituma abasataniste bemera gutanga ibiguzi kugira ngo baronke ubushobozi, nubwo atari ubushobozi bw'Imana. Bemera gutanga abana babo, bemera gutanga n'ibindi byinshi, bagatanga n'imibiri yabo kugira ngo baronke ubushobozi, kuko mu bushobozi niho umuntu ashobora kuronka ico yarakeneye. Rero kubera iki none ubu bushobozi bw'Imana butariko burazana agakiza ku bantu? Icambere nuko abantu atarabizeye, kuko iri jambo ry'Imana Paulo yarashizeho point, aravuga ngo buzanira uwizera. Umuntu atizera naco ashobora kuburonkako citwa agakiza. Nico gituma uno munsi nashaka kubwira umuntu wese ariko arumviriza ngo ube uwizera mu izina rya Yesu. None ni kubera iki abantu batizera? Ukwizera umuntu atangura kumenya ko kuzanwa no kumva iki? Kumva ijambo rya Kristo, kumva ijambo ry'Imana. Rero abantu benshi nibemera kuriha ikiguzi cyo kumva ijambo ry'Imana. Nico gituma abantu baca babaho batazi. Nico gituma Hosea yaciye abivugishwa, Imana iravuga ngo abantu banje bamazwe no kutamenya. Rero kutumva ijambo ry'Imana naho ukwizera gushobora kuva. Nico gituma umuntu wese ariko arakurikirana akunda ijambo ry'Imana, akunde kumva ijambo ry'Imana. Ikiguzi cyose byo gusaba kugira ngo wumve ijambo ry'Imana ugitange mu izina rya Yesu, kugira ngo ushobore kuba mu bantu bizera bashobora gukorerwa n'ubushobozi bw'Imana, kuko abantu bose turifuza ubushobozi bw'Imana ko budukorera. Rero umuntu ategerezwa kuriha ikiguzi kugira ngo ashobore kumva ijambo ry'Imana, aciye ku radio, aciye mu gusoma Bibiliya, aciye mu kumviriza ahantu hose bavuga ijambo ry'Imana. Ariko ntibigarukira mu kumva gusa, kuko Yesaya yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo ninde yemeye inkuru zacu. Yariko aravuga Yesu amurabiye kure ingene yikoreye inimba zacu, ingene yikoreye imibabaro yacu. Aca aravuga ngo ninde yemeye inkuru zacu. Uwizera n'umuntu yumva ijambo ry'Imana, hanyuma akongera ko akaryemera nk'uko ari ukuri, akaryakira nk'uko ari ijambo ry'Imana. Abantu benshi barashobora kumva ijambo ry'Imana, mugabo ntibaryemera nk'ijambo ry'Imana, ntibaryemera nk'uko Imana yonyene yarivuze.
nico gituma abantu bose bumva ijambo ry'Imana bakwiye kuba abantu bemera ijambo ry'Imana. Nico gituma umwanditsi w'Abaheburayo yaciye avuga ngo umuntu atizeye ntashobora kuyihimbara. Yakobo nawe aca bivuga ko ikintu gikomeye cyane, aca avuga ngo umuntu atayizeye yoye kwiyumvira ko hari ikintu azoyironkako. Rero umuntu wese abwirizwa kuba umuntu yizeye kugira ngo ashobore gukorerwa n'ubushobozi bw'Imana. Uno munsi nashaka kubwira abantu ko abantu bumvise ijambo ry'Imana, abantu bumvise ibikorwa Yesu yakoze ko bari benshi cyane, mugabo uwashoboye gukora kuri Yesu ni umugore umwe wenyine yari ababajwe n'ubutinyanka imyaka myinshi. Uno munsi umuntu ashobora kuba yarumvise ibikorwa Yesu yakoze, ariko mvise amakuru meza avuga ko ubutumwa bwiza buracari bwabuntu. Yesu niyigeze ahinduka. Bibiliya ivuga ngo uko yari arejo niko ari n'uno munsi, niko azoba ari nejo, niko azoba ari imyaka yose. Nta gacu ko guhindagurika kamugaragarako. Nico gituma nshaka kubwira umuntu ngo uyu munsi ube umuntu yizera cyane, kuko ubutizera ntashobora kumuhimba. Nimba umugore yaragwaye ubutinyanka yashoboye gukora kuri Yesu hanyuma akakira igitangaza ciwe, none munsi biracashoboka ko umwizeye ushobora kuronka igitangaza cawe. Abantu bose bumvise amajambo ya Yesu, si bose bayabonye ko ari amajambo y'ubuzima, ariko Petero arabwira Yesu ati amajambo yawe n'ubuzima. Twokuvaho tukaja he ko amajambo yawe ari yafise ubugingo? Mu bisanzwe Petero yari yaragatahuye. Igituma yari yagatahuye niki? Nuko n'igihe yari yakesheje ijoro ryose aroba, Yesu akamubwira ati subira uterere urusenga. Yaramubwiye ati mu bisanzwe twari twakoze ijoro ryose, ivyo guterera urusenga twari twagerageje mu gihe cyo guterera urusenga, ariko mugabo kuvuze ijambo ryawe ndaterera urusenga. Rero ndabwira umuntu wese ko ubushobozi bw'Imana n'uno munsi buracakora, buracari muri ubwo butumwa bwiza. Umuntu wese yumva canke umuntu wese asoma yizere ubutumwa bwiza, kuko uwizera ariko arakorerwa n'iki jambo ry'Imana ryavuze. Bibiliya ibivuga neza, ivuga ngo Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Umuntu agwaye akeneye kwizera Yesu ari bukire. Umuntu wese afise ikibazo yizere Yesu, kuko Yesu niwe nyishu y'ibibazo vyacu. Mwarahezagiwe cyane, Imana ibakomeze. Imana n'umwizigirwa ku ijambo ryayo, kandi izokomeza kuba umwizigirwa. Impamvu abantu benshi batariko barakorerwa n'ubwo bushobozi bw'Imana, banka kuriha ibi bigozi bibiri. Icambere banka kumva ijambo ry'Imana, bakaca babaho mu kutamenya. Ikigira kabiri, abamaze kuryumva nabo bafise ingorane yo kutaryizera, yo kutaryemera nk'ukuri. Rero uno munsi nimba twemera abantu bakatubwira ibintu kandi bagashira ko bakabihindura, ariko Imana ikabitigeze ihindura ikintu cayo na kimwe, ico yavuze cose igishitsa, twizere Imana, tube abizera kugira ngo dushobore gukorerwa n'ubushobozi bw'Imana. Imana yo mwijuru ibahezagire. Mwarahezagiwe cyane. Amen, amen.